Mwananje amahirwe niyagusekera ukaronka karaka ko kwicira igiti kigoye ukabwirwa ko hawe isaha imwe no kuvuga iminota 60 yo kubukigwishije uzumara iminota 55 ukaresha ishoka incabiti maze ucicire mu minota 5 isigaye isangemwo. Ibi ndabikubwiye kugira ngo umenye gukoresha umwanya n'ubwenge bwawe neza, kuko niwishimira akazuronze kurusha kukiyumvira ko ntuzigera umenya amateka y'abagakoze imbere yawe. Hari n'igihe uzosanga baguhaye akazi kananiranye. Nutakoresha rero ubwenge bwawe neza urashobora gutakaza amahirwe y'ubuzima bwawe bwose mu isaha imwe, kuko amahirwe aza rimwe mu buzima, ndazi umaze kubimenya. Twe ntitwanse kugwa ngo nuko batatwiciye, ahubwo nuko izo batwicije zitari zikarishe. Isangemo ikizokubera icakamaro mu buzima kikuza ko mu mwanya utiteze, kuko co ntigitegereza umwanya nko wowe wamaze ugitegereje, kizira igihe caco. Bitahura kubera ko benshi tumara ubuzima bwacu dukorera kubaho neza, bamwe bigakunda abandi bikanka, biterwa no kutiyumvirana ubwenge mva mutima. Ibaza ukuntu ushobora kumara imyaka yawe yose utekereza kuri kazoza keza utitaye kuri kahise kawe kabi. Nica gihe ugera kuri kazoza kawe keza ukagahomba ukabona kandi ukarimwo. Isangemwo mwananje uzukore witeze imbere kandi uzuhore witeze basi ko hari umwanya muto uzomara wishimye, kuko nta ubabara iteka ryose. Uwo mwanya muto w'ivyishimo ni wakuzira, uzuwugwize nkaho utazigira wongera kubabara, uzuwubemwo nkaho utazigira wongera kuwubona. Kuko iminsi mibi tuyibamwe atari uko tuyishimira, ahubwo yo nuko itwiyegereza gusomba iminsi myiza. Nuko niwamara kumviriza impanuro ukazigendera kibondo, uze wamamaza ibi bikorwa kandi bigere kure, kandi uzobabwire ngo Mutama yari yaranciriye umugani. Isangemwo nawe. Nushaka kugera kure uzojane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.